amuhemukira mu buryo bw'amafaranga akagenda agafotora inzu z'ahandi ngo ariko arubaka abo nabyo waruzi Tunarizi agenda kuri ya nzu ya Benisho yari agafotora ati iriya nzu ni iwanje turumva ijya nzu abamva bari shantiye ati habuzama bati oya ibisakaye habwo habuzemwe amakaro habuzemwe ikiramufasha tushika tuyibamwe navyo bakabahemukira muri ubwo buryo je duhuriye kuri Facebook duhuriye muri groupe kanaka Benisho gacu nizigiye ahumva ko arandishira mwakenge hari igihe uhemukirwa n'umuryango hari igihe uhemukirwa na mwene wanyu hari igihe uhemukirwa n'umubanyi wanyu ariko nawe utaha uravuga ati wa mubanyi wanje yarampemukiye ndaza ko nzomutora none nk'umuntu mwahuriye muri groupe nk'umuntu mwahuriye kuri Facebook Benisho uwo muntu uzomutora hehe niyo mpamvu bakavuga tugira ubwenge n'imana iravuga ati tugendana ubwenge niyo mutagendana ubwenge nzobata ba mama bacu bashiki bacu ibintu biko birashikira n'ibiki akizigira umuhungu bahuye kuri Facebook akizigira umuntu bahuye muri groupe akamwizigira izo nguvu bazikora hehe abako bari busaude bararembye aremvye gute bararembye aho barabarembye ya ndabitaho barabarembeje no kuri vrema hari habaho bari mu magroupe kwaza akaje mu bitaro ndapfuye so banje ndikira amahera hari habaho ngaha bajeje kuguma bazunguruka mu mafibi mu magroupe room ata kandi kazi kandi besha abantu bariko arabiba besha nabari mu mpimba ya kwa rukundo jeteme my honey my sweet ntavyo yigeze aronka ugasanga arose umwana ariko kazi kiwiwe cyari wagize kuntera inkuru Benisho abambare ati Cedric jewe ngaha hari umutipe ngaha arandembeje n'imitoma cyari ati uraraba ntuzavure wibagira umugabo ngo sha ngo kweri ngo atagiye kunyuba ngo ndamuhebye okay ngo ndamuhebye ubu mu magroupe uzamva ngo niza wakera wewe wakera urayizi warawe ngo ni wakera uzamva mu magroupe ngo ntamwe wakera kishu usanga beshi ego no ngaha hari haba mama vrema nabo nyene bariko bakora ibintu bitari byiza bagenda bagahinduka nuko duhungu tudusore kubiyo mitoma nyene nawe hayivuga kweri bakabunzuza ku mitoma nukuri bakwiye gushira mwakenge Hello bakunzi ba Roy TV ndawaramukije nizera ko mumeze neza abari ngaha mu bunca mu byo hanze kuri micro kumwe na Benisho kuri kamera tukumera Pacifico mu kiganiro naho bivuze kwiki aho namanda bazaniye abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu munsi rero bikumwe n'umusore mwiza cyane twagize amahirwe kumakira muri Roy TV tuza kurabira hamwe mu bintu bijanye n'ubwizigiro ushaka ko wari zigiye umuntu akaguhemukira cyangwa nawe gusanga barakwizeye hemukira abandi tuza kurabira hamwe rero bimwe mu bituma abantu bahemukirwa cyangwa bahemukirana nico umuntu yokora kugira ngo agumane ubwizigirwa canke amenye ivyo kugira ibanga cyangwa ivyo gushira habona aho dukunze kubona cyane ubwizigirwa mu mafaranga aho ushaka gusanga utari hafi ubwo mugenzi wawe ati rero ndagusavye ugurire kino kintu gasanga cyangwa ukuri ikintu cyaheze kugira ngo andi mafaranga wonyene ubwiwe ayitwarire byo turaza kubirabira hamwe cyane ko bikunda gushikira bene basanga ari mu mahanga cyane abari muri Saudi nk'abakobwa ugasanga yarakoze amafaranga yarayabitse yifuza kugura agaparase ya mu Burundi agace yikora ku mugenzi atari no muri famille akamubwira ati kanda kurungikire amafaranga ngurira akantu yagera gutagasanga akantu nako baguze barakuguze naho baguze akatariko turaza kubirabira hamwe rero kibitera hamwe nabo babikora babihagarike n'ibindi bigiye bitandukanye biranga ubuhemu ugasanga umuntu yakubwiye ikintu c'ibanga ucumva mu ibarabara canke warihenze urukana amafoto ukacasanga mu ibarabara turamaze iminsi twumva yuko uwo ifoto bazoyibonana azoce afunga aho uyifise mu telefone canke wayishize hanze ibyo byose rero tukubona no musare taza kwirabira hamwe turaza kuzigira hamwe nawe urashaka kubico bizo ko commentaire ushaka ko byaragushikiye ukizera umuntu mu amafaranga hama ukabura na nyakino washaka ko kugura ukongera ukabara amafaranga ahubwo n'umuntu ukamubura irengero
ushaka byaragushikira baza kugica uvuga ko muri commentaire kugira ngo ufashe abandi benshi ariko mbere ko tumija mu kiganiro reka ndamusaba irindi abakunzi bacu ba Royal TV tuyage mu ati two tuyagana turakwakire muri Royal TV. Urakoze Benishu. Amazina yawe kwitande? Benshi baramenyereye mu TikTok, kuri Facebook, Facebook yanje yitwa Burundi Cedric. Abandi ku mazina yanje ni Uwimana Cedric. Yego. Uwimana Cedric. Kweki wise Burundi Cedric. Kwera ndi Murundi. Abantu benshi bakunda kukiyitirira ku ma TikTok, ku ma IG no ku ma Facebook. Ko umurundi kandi urakubonye rakwitiranye n'umunyamahanga. Je ndi Murundi. Uwimana Cedric. Musanze mu bahehe? Mu Kanyosha. Kanyosha. Urangura imirimo yanyu ya misi yose amatahe? Turangura imirimo yacu ya misi yose agera mu Kanyosha. Dusanzwe turangura imirimo yacu iva ruguru tukayimanukana ngaho i Bujumbura. Kwa kazi kanje sanzwe nkora nako kudandaza amakara. Niba kenera amakara ntuze bure kuza. Urakoze cyane nzora ndakwikora ko sintadusakunze mbagura mu gisagara. Zompa ukabayikeza kugira. Ndagushimire cyane. Tukitangura nababwiye ko ari nawe bivuze ko iki ko tuza kurabira hamwe ibijyanye n'ubwizigirwa aho ushobora kwizigira umuntu ugasanga uwo muntu wizeye araguhemukiye wanashima umuhaye n'utwawe akakarura amafaranga urayamuhaye ati genda ugure ikintu niba n'ubwo uri mu bihugu byo hanze ngaha mu Burundi ukizera umugenzi ati ndafatiriwe eka ndaguha amafaranga ugenda ugurira iki gatugurira kitameze neza kingana n'amafaranga wamuha kugira ngo ayandi ace ayatwara. Turi kumwe nawe rero ushobora kuba byaramushikiye cyangwa byarashikiye abandi aho aherereye nawe ushobora kuba kandi umaze kubibona turagusabye ubwinshi bw'uko muri commentaire kugira ngo bifashe abandi benshi ubwizigirwa buboneke mu bantu. Ushobora gusanga baravuga ngo ubu nakwizigira umwana w'umuntu kandi ngo narukunde kugihara kubera ko ushobora kuba wakorera ikibi n'umuntu umwe ngo umubona abantu bose kumenga ni babi. Oya habeza bariho kandi nawe bariho mbega umuntu yobirinda gute ukora gute vyogenda gute neza na neza. Turi kubona Cedric rero Cedi aho muherereye canke mwebwe tuba bimaze kubashikira ukizera nk'umuntu mu nyuma akagukingira. Muri ibyo byose bavuze kandi nukuri ni impamvu je nubwo babitarashikira muga abagenzi baje baramaze kubashikira. Kenshi abantu turizera kandi kwizera nako ni byiza cyane kuko hari igihe umuntu umwe akora ikosa gashigikirirwa abantu bose. Sasa nko muri abo bagenzi bene wacu bari mu mahanga bari hanze ko si habari ategeza kwizera umuntu abari mu gihugu kugira amufashe, ariko abantu twarabaye nabi ariko nabeza barahari ariko nabonyene basize barashira mwakenge. Benishu je duhuriye kuri Facebook duhuriye muri groupe kanaka Benishu gacu nyizigira ahumva ko haran dushira mwakenge. Hari gihe uhemukirwa n'umuryango, hari gihe uhemukirwa na mwene wanyu, hari gihe uhemukirwa n'umubanyi wanyu, ariko naho utaha uravuga ati wa mubanyi wanje naye mpemukiye ndaza ko nzomutora. None nk'umuntu mwahuriye muri groupe nk'umuntu mwahuriye kuri Facebook Benishu uwo muntu uzomutora hehe? Niyo mpamvu bakavuga tugira ubwenge n'Imana iravuga ati tugendana ubwenge niyo mutagendana ubwenge nzobata. Rero abantu bari mu mahanga ndetse n'abari mu gihugu kubona bari mu gihugu birabashikira. Niyo mpamvu n'ibintu byose biriko biraba cyari ibintu ndiko ndabona muri iyo minsi kavuga ati none se none biki Benishu kavuga ati ibintu none biki vraiment ba mama bacu bashiki bacu ibintu biko birashikira n'ibiki akizigira umuhungu bahuye kuri Facebook akizigira umuntu bahuye muri groupe akamwizigira izo ngumva bazikora hehe? Je sito kwizigira umuntu dohe kuri Facebook nukuri byongora kumwizigira kuko ntubuze imico yiwe. None Benishu ubu duhuye kuri Facebook je imico yanje urayizi? No. Cyayo duhuriye kuri Facebook tukahura he munazo za TikTok nomenya imico wowe ufise. Niyo mpamvu rero muri buno buzima tiko turabamwe tugiye guca kenge tukareka kwizigira abantu duhure muri ayo ma groupe muri ayo ma Facebook ukamwizigira ndetse ukanakura n'impuzu.
ivyo bintu mva bibaho tukiri ngaho nyene hari ikintu ca nibaza muratubwiye ko kigira kwizigira umuntu muri Facebook muri kuri TikTok muri ayo magroupe none umuntu yokwizigira nde yokwizigira wahuye nijya umuntu yomenya umwizigirwa ari umwizigirwa aragoye gutahura ariko natwe Imana yaraduhaye ubwenge kandi muri ubwo bwenge kizere kubuvumbagaza iyo uri kurahaye uyaga n'umuntu hari akantu kakenga ushiramwo hariho akantu kakenga ushiramwo kandi eske uravuga ati none uyu ukabuzi n'imico yiwe basi na mikeyi cyo ukabuzi naho avuka kwizigira umuntu ego kwizigira umuntu ntiwoba utizigira umuntu mugabo hariho kwizigira umuntu ukazigira umuntu ndamunza aho nzomusanga biroroshe ariko kwizigira umuntu aho uzomusanga tazi naho uzomukura mbaka bari ibintu bigoye Benishu muhira urahazi uraze aho nkorera urahazi urashobora kunyizigira nubwo nashobora guhemukira nkabwirira nabi uraza aho uzoza kundonderera uraza aho uzoza kumpigira none Benishu utaza aho uzoza kumpigira umva wenyizigira gute tugushimiye cyane tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega umuntu yopima umwizigirwa gutara ko badukurikira bashobora kuba barahemukiwe cyane abo bakaba barahemutse navyo birashoboka ugasanga umuntu yarahomvye ibintu bitari biki yarasubiye hasi ariko umuntu avuye mu mahanga kurondera ubuzima yarasiragoye inzu imyaka 4-5 akora arumukira umurana n'abandi bashobora kwandika umuntu kuri banki karazamuturira amahera agakora agataha agashika mu Burundi akamara gusanga ivyo yagiye arazigaye nta nakimwe asigaranye turifuza aho nka Cedric umuntu womenya ati vraiment umwizigirwa mbega umumenya gute umurabira kuki kugira ngo ufashe abandi ko badukurikira Benishu abantu bari hanze bakubwiye ivyabo wocurira curaba nk'umuntu yakoze imyaka 2 ugasanga yakuriye muri mwe ugasanga umuntu cyo kintu cyose imwe wakoze warahemukiwe cyane ugasanga bya bintu byose za nguvu zawe wakoresha ugasanga nta wakoreye mwe ikintu gihari kugira umenye umwizigirwa w'ukuri aragoye kandi ariko vyoroshe kugira umenye umwizigirwa ego umuntu amwizigira ukamuha ibyo gukurikiranira eske ugashiramwe no wundi ugashiramwe n'ukundi kuboko pembeni bakaba babiri canke batatu ko muravyumva bakaba batatu canke babiri kuko habaye mwe muri abo bose ntibazo bingyajya bose kuko zo bawasize mwabatandukanye apana bagenzi kandi batanazinanye ugashiramwe base numwe wo mu muryango wiwanyu ega nabo barabahenda barabazunguruka akamubwira amubwira ati ashiremo umuryango wiwabo ntamwemberera akubwira ngo yaye ngo urumva ngo bica bisarisha ngo cume ngo ntunyizeye mwumva muri ubwo buryo ariko nawe ushira mwakenge gashira mwakenge ariko ubu nawe ukarungika umuntu wiwanyu uzi canke umugenzi kuko rwo ego arabantu dafise umuryango badafise inshuti amafamiye ariko ntubuze umuntu umwe wazize mu gihugu wizigiye kavuga ati nshikira hariya kuri tere ndabire bya ntaho bigeze mugari kuvuze ati nakanda mwizigiye ndamurekeranye cyugwa muri mwe sedi tukiri ngaho nyene kera bahora bavuga yuko abakobwa ari bo bajya muhera y'abahungu ugasanga abakobwa bavuga ko navuga gute duhemuka ariko uno munsi ko turabona abakobwa bari muri Saudiya abamama umuhungu akaba yicaye ngaho ku telefone nka pasi ariko aramutera imitoma mu gatondo akiroha n'abanya gukora ibikorwa by'abandi karamusomesha amubwira ko amukunda amubwira ko afite udufaranga dukeya azane bakora imigambi ugasanga wa mukobwa ari wa mahera n'umuhungu uno munsi abahungu ugasanga nabo bagisita ko barajya amahera barabarembeje babogera bamubwira ati she wanje impanga uri presera impanga uri business ukama nkora ibintu byagara gutaha ugasanga nta kintu na kimwe uwo muhungu yoba yarakoze wewe ubivuze kwiki uraho bahungu gira akajambo babwiye ugasanga mushike wabo ari yararushe aronka amahera arushe bigoranye ariko umuhungu ngaho ari ashavyuka imitoma yahe yose yayitegura ngo amusomeshe arangera mukuramo amafaranga nakaye kajambo babwira kugira ngo bihagarare abahungu bafise ugatuma nabo nyene babihagarike babagirire impuhwe basi Benisho abako bari mu Saudi bararembye barembye gute bararembye ahubwo barabarembye ya ndabitaho barabarembeje
barabarembeje no kuri vrema hariho abahungu bari mu magurupe akigwaza akaja mu bitaro ndapfuye se banje ndikira amahera hariho abahungu ngaha bajejwe kuguma bazunguruka mu mafibi mu magurupe urumva ati akandi kazi kandi benshi abantu bariko barabiba benshi nabari mu mpimba hari mu mpimba abari mu mpimba benshi amanimero menshi akurubese kurobeshe nabari mu mpimba ndetse nabari ngaha barafite imitoma benisho akavyuka kamusomesha ngo akamubwira ati jana ariko kwezi ana kuri umukobwa mwiza avyuka mu gatondo abandi akabanza akitegura hari abantu bafise imitoma we bakabyuka bakabuzuza kubera hari igihe muri abo bagiye muri Saudiya bashikayo bagenda barahukanye baraciye mu ngozi meze gute abandi bakiri inkumi urumva ugasanga rwa rukundo jeteme mayihani mayiswiti ntavyo yigeze aronka ugasanga arose umwana ariko kazi kiwiwe cyari wagize kuntera inkuru benisho abambara ati Cedric jewe ngaha hari umutipe ngaha arandembeje n'imitoma cyari ati uraraba ntuzavure wibagira umugabo ngo sha ngo kweri ngo atagiye kunyuba ngo ndamuhebye ngo ndamuhebye urarabasha tibanye bariko baraguhenda ngo jewe ngo ntawo bakimpenda kandi babajya muri ubwo buryo ngo jewe ngo ntawo bakimpenda irifa abantu bariko barahura mu ma TikTok mu ma Facebook mu ma group kubakinda ko gakeya kandi hari ibintu ngira batanashiramwe nakenge none benisho je urabizi ko byashikiye kandi waravyumvise ko nibwe canke ubwambure bw'iwanje bwagiye hejuru ndabikorewe n'umuntu dure mu Facebook mu ma TikTok kubera ko naho udashobora gushiramo akenge ubu mu magrupe uzumva ngo niza wakera wewe wakera urayizi warawe ngo ni wakera uzumva mu magrupe ngo ntamwe wakera kishu usanga benshi eko no ngaha hari haba mama vrema nabo nyene bariko rakora ibintu bitari byiza bagenda bagahinduka nuko duhungu tudusore kubiyo mitoma nyene nawe hayo uvuga kweri bakabunzuza ku mitoma nukuri bakwiye gushira mwakenge kandi bahindurwa n'abantu batazi bakwiye gushira mwakenge bakihanura bakaraba ko ibihaye bishikira bagenzi babo ego jewe nk'umuntu byashikiye ari hagishika muri Saudi muri zo za 2019 ko hari abo byagiye bishikira ndaza abagenzi byagiye bishikira bagahemukirwa n'abantu babana muri quartier nk'umuntu yavuye muri quartier bagize ente ariko benishu kino no bahanura nubwo yabana umugabo wawe naho ugira ngo ndungikira wakera ngo wemere kubera urashobora gutiza telefone umuntu akaja muri galeri akabonamwo wakera akaja yirungikira kandi amaze kuyirungikira aca yihanaka canke ugahendwa n'umuntu w'umubanyi akaba ari wakuza akakuza akagutera uwo mutoma nawe ukumva winje muri mudu akuramo amara kwazi kwinafise azige wagiriye baraharura rero amaze imyaka arayafise reka atangura kumubwira ngo ndakwaye ngurumva bibiriya na biriya bibipfuye nabi kandi urumva aza guterera inyene shida nyene zikibonye kubera aba ari umukunzi ntureka kumwumva none umukunzi none nk'ubu benesho n'umukunzi wanje mfise ikibazo reka kumufasha nta n'amahoro nawe urumva rero baraza ata amahoro baronka amaze kumukubita basi nk'izo raki 5 canke iryo samire cavuga ati hano haramera rero irifo muri babantu bariko barahura nabo bakabanza bagashira mwakenge ese ko umuntu tuko turahura nawe ntazomemukira ntazogira nka naka kuko umuntu w'umuhemu uramubona kuko kila kintu cyose ugombye kugishiramwe umuryango cyangwa gishiramwe umuntu mugenzi ntakikwemerera ashaka ikintu kimba mwibanga wenyene ntanemeye ku postinga yaragera umuga reka bwatoya wapi
sedi tukiri ngaho nyene aho ni ku ruhande rw'abahemukirwa abahemuka nabo cyane nk'abo bahungu bagenzawe cyangwa tumaze kubona ugasanga niko kazi afise arazi n'itariki gabazohemberwa arazi ko kandi yamusavye atoya yamwima kumbe ashaka kuba azi ko afise umutima woroshe akavuga ati kanda mwigenze ko kanda muge kuri no projet ibonetse kanda musabe na kiriya amahera yonde yamara ugasanga nta na gahunda rimwe amufitiye nta objectif rimwe amufitiye ni juste kumujya mu mahera bihere azogere gutabo agomba gere gutacha ndere cyo bapfa kugira ngo yambwe mbese ko barapanga asange yarabaye lokate gataki baravugana ndashaka impanuro habo bantu kugira ngo bagire umutima w'umuntu arinze ava mu kuko agiye kurondera abashaka kwiteza imbere agateza imbere n'umuryango we ntaba yateguye ibintu by'ibibazo ababikora nabo nyine bafite akajambo babwira kugira ngo bihagarare bahinduke Benishu ikintu nahanura abahungu bagenzi bacu nuko nabahanura cyane bakabihagarika ubu umuntu ari muri Saudi yarakomeretse cyane ubavize igikomere ku mutima hariho n'abaje batanagifasha kubera n'umuntu aje amubonamo yayinje ishusho ya wa wundi kubera abo bahungu bicira abandi bagenzi babo hari abafise umutima umeze neza wo gukora ibyiza ibyo byo gukora ibi batabifise ikintu hari abahungu bareke guhemukira bashiki babo bakunzi babo kubera nawe bakoresheje inguvu vraiment urazi umuntu ari mu bara ari no kubwira ati jamaguru yaravyimbye ari no kubwira ati jenge igisuguti kimwe hari no kubwira ati je ngira nkaza numva burakeye n'umurera aguhaya ari muri Saudi akaguha ikintu ari muri Saudi ya Oman Qatar ndetse na Dubai akaguha ikintu abaguhaye amaraso yiwe rero muri amaraso yiwe abaguhaye ntuce umufata nabi umwibe umugirente umwiskroke mubwira ikibazo ufise iyo ubwiye ikibazo cyane n'abagenzi bariyo murambwira ati nakaje ufise ikibazo fasha iki kandi bakakifasha kandi bakafasha rero ikintu gihari aba bahungu rega Benishu aba bahungu hari n'abasambaza abakobwa kandi babahaye n'amahera ifoto yiwe y'ubwambura akagira je ndafise umugenzi bari miliyoni ndwi atako namara amagroupe yo bamugisha amushiramo amusambaza nuko gari hari agahamahera umuhungu akamuha amahera miliyoni indwi atako amuhane na video bwambure bw'ibari gusa mu magroupe cyayishiramo rero aba bahungu bagenzi bacu kintu bahanura n'ukuri cyari ibintu mbona bari barakora nkavuga ati n'ukuri kandi mukubasaba baba baryohewe mukumusaba mubwira sheri urumva fashiki ariko basi yaba yamufashije basi yamufashije akamufashije ikintu mbwa ntamuhemukira ntamubeshe regaye abahungu bariko bahemuka mu buryo bwishi amuhemukira mu buryo bw'amafaranga akagenda agafotora inzu z'ahandi ngo ariko arubaka abo navyo yaruzi agenda kuri yanzu ya Benishu yari agafotora ati iriya nzu ni yiwanje turumva irya nzu abamva bari chantier ati habuze amabati oya ibisakaye habwo habuzemwe amakaro habuzemwe imyikira mufasha dushika tuyibamwe navyo bakabahemukira muri ubwo buryo ikigira kabiri naco babahemukiramwe akamubwira ko basheri nagushatse ngo mbuku urumva nakamubwira ati ibyo bintu bireke na kandi akagumiza muri abahungu natwe dufise n'ubwenge bukaze agoma kuri rya jambo agoma kuri rya jambo rimwe gusa kandi ari gumyeko gusa umukobwa nyene yemeye nyene hama gaca amurungikira hafoto ugasanga nawe aramuhemukiye nyene akamuhemukira muri bwa buryo ukazubona bwa muri bwiwe bugiye hejuru twadufaranga twiwe rengo two turagiye birababaje cyane n'ukuri no bahanura n'ukuri nabo bakabagirira impuhwe kuko bararuha ariko nta muturashida akamubwira ati nk'umukunzi mfise ikibazo kiniki
basi nubwo azomuhemukira azovuga ati je nahora ndamufasha byari ibintu bisanzwe kandi no gukorera Imana sinavyegereje umutima ti nubwo yampevye akampemukira ati gusa ico nzi cyo nawe ntazovuga nabi nahora ndamufasha ndetse nawe ukavuga ati nawe Benisho twahebanye yahora afasha namutura shida akafasha urumva niho ubuzima burazunguruka Benisho ubuzima burazunguruka kandi kidahura n'imisozi abantu barahura no musi murashobora kuba mwahure muri rezo social ukamukorera ico kibi ejo muzohura mu gisagara muzohurira ruguru cyaye muhure mu bitaro uremvye ntuzi ukundi Imana ikoresha umuntu uzosanga ari n'umukozi w'Imana ukazobona gutuze mu bitaro nawe uremvye akaba yagushira kwibiganza akagusengera rero canke mugahura ahantu urari ari ukeneye ubufasha yega byinshi benshi byamaze abashikira ugasanga muhuriye n'umuntu wakoreye ikibi yega urate rero hajya rero umuhemu rero wenyene hajya rero wenyene niwe yamana ubwoba uhonyene ukibona umuntu wakoreye ikibi umunyu urashiduka uriyagiriza ariko iyo ubonye umuntu yagukoreye iciza mukaba mwatandukanye atakibi kihari araza nakagute umeze neza tiwapi bimeze uko kubera yavuga ati Benisho nta kabikiwe reka ndamwibuke rero ariko waramukoreye ikibi ukamwandagaza agataha atahanye kubera iki umva ko batari ibintu biba biryoshe cyane rero ubwizigwa burakeneye Benisho nukuri burakenewe cyane kandi gukora neza birakenewe cyane nukuri dukora neza nimba zo bakwizigiye naho kubera bakwizigiye nawe zo kwibuka ati naka naramwizigiye nanje reka nanje namwibuke namwizigiye arankorera neza reka namwibuke Sedi ndagushimira cyane bwana Ciza tugiranye nawe uvuze kwikira ufite cyo uvuga ko muri commentaire ushaka kuba byaragushikiye cyangwa ushaka kuba warahuye n'umwizigwa utari uri mu mahanga wafite umuntu agukora neza mbigaho mose gute wabugenje gute amaze guhemukirwa nabo bihangana ariko bavuga ati igiti ntigikora mu jisho kabiri kiba gishaka kurimena Manura Cedric yaduhaye nize ko twiye kuzigendera ko mbere yo kwizigira umuntu banze umenye ninde ava hehe ameze gute bega niyanye none ibintu nzomenya ndamuronderera hapana ko muhurira muri groupe ucumenya ati nimero yiwe ndafise ashobora kublock cyangwa kantuza abantu by'umuntu ugenzi we numwe uramwizya kurabira ibintu byawe byose bigenda gute umutima mukura aravuze ko abo byashikiye kera atakibaza ahubwo abo byoshikuru ari waza twaze kumeko tugenda twiga shaka byashikiye mugenzi wawe gusanga baramwizya miliyoni n'amamiliyoni bega nawe wabikuyemo cigwa ikihe turi kumwe rero mubwire commentaire ni nawe bivuze ko afite icyo bivuga ko nimba byaragushikiye nimba bitaragushikira afite impanuro ubwira bagenzi bacu ngo nabo bavyirinde amazi atararenga inkombe byabashimira cyane rero ndabasaba kugira subscribe mwande mukurikirana ibiganiro bya Royal TV amakuru mashasha yizewe ushimire cyane na cameraman Pasipro yatumye amajwi n'amasalamu yoshikira imeze neza cyane au revoir imutangwe muri Royal TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV,